Igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora cyatanguye mu gihugu cyose kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo ry'icenda Rusama 2018 aho twaciye mu masaha y'inyuma ya saa sita hano mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa cyariko kibandanya kuri kwamye kw'ishure nshingiro ryo kuri Stella Matutina. Abanyagihugu bari bitavye akamo batewe n'umugwi seni ujejwe gutunganya amatora. Abajejwe gutanga amakarata y'itora bariko babikora mu bwitonzi, eka n'abanyagihugu ntibariko bidoga kuko igikorwa cyasa n'ikiriko kigenda neza. Twavuye tubandanya tugana kw'ishure ishingiro rya Kanyosha ya mbere, aho igikorwa nticyari cyoroshe na gato. Abajejwe gutanga amakarata y'itora byaboneka ko bitaboroheye kuko bategerezwa gusoma amazina yose ari ku ntonde, maze abarondera ayo makarata nabo bakaza barumviriza ko bokumva amazina yabo. niyo gushima. Twabandanije aho nyene mu Kanyosha kw'ishure ryisumbuye rya Lycée Municipale ya Kanyosha, aho abatanga amakarata y'itora bari mu migwi ibiri. Iyo migwi ngo bayitunganya bisunze indome z'amazina y'abaje gutora ayo makarata y'itora. Umugwi umwe mu yariko ikorera ngaho byaboneka ko byari byoroshe gutanga amakarata kuko n'abari bayakeneye ntibari benshi cyane. Hari n'uwundi mugwi wakorera munsi y'igiti aho bitari byoroshe no gushikira abariko batanga amakarata. Aho abanyagihugu bidoga cyane kuko ngo hari abari bahashyitse kuva mu gitondo bakaba bari bageze mu masaha y'inyuma ya saa sita batararonka ayo makarata y'itora. Bavuga ko icyo gikorwa kitaboroheye. Umwe mu bajejwe gutanga amakarata y'itora twavuganye ariko atashimye kuvugira kuri mikoro yacu, yavuze ko kuva mu gitondo abantu baje ari benshi gutora amakarata y'itora. Ukamenya rero ko icyo gikorwa kizorangira kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 13 Rusama. Amatora nayo akazoba ku igenekerezo rya 17 Rusama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2018. Ikibonekeza nuko aho hose ariko habera igikorwa cyo kwandika abazotora wasanga hari abajejwe umutekano.